bakunzi ba BDUSA rero nkuko mwavyiboneye yari Fabrino aciya naransize sha intambamyi kiretse ko ari kibazo cyo kubura amafaranga atuma nkora imiziki ikaze kubita ama video ya danje ni ari na ndase home shine anguma je mfise ni kubona ko nkora umuziki uri ku rwego go hejuru cyane kuburyo nkora video nkavuga ati ahantu harimo ibi nibi. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivana naho herereye canke bivana n'amasaha uri kurakurikirana ko kino kiganiro cacu. Nongeye kubaramutsa kandi nizere yuko aho muherereye mumeze fresh, mumeze good and me I'm okay. Kuri micro nkuko bisanzwe nkuko bimenyereye ni Brenda Kajor. Uno musi rero mu bwami bwa BDUSA twabazaniye umutumire adasanzwe, umutumire atavyorosha. Uwo nawe sundi ni Fabrino. Reka ntabarandiriye ndamwakire mu bwami bwa BDUSA ndamuhe n'umwanya kugira ganire n'abakunzi biwe. Fabrino. Yeah. Karibu cyane muri BDUSA. Merci beaucoup. Urameze neza? Namahoro cyane. Ndabona vraiment ashagaseseshwa rumuri. Thank you. Urashobora kuramutsa abakunzi bawe, uramutsa abantu bako baradukurikirana n'abakunzi ba BDUSA. Yeah, thank you. So amahoro cyane ndabaramukije abantu bose muri ko mudukurikirana. Ndibaza mwamaze kumbona amazina yanje ni Fabrice niyo ngabo ariko muziki ntazira Fabrino. Nizere ko tugiye kusangira umwanya mwiza guhera ku ntanga kugera ku herezo. Yep. Fabrino, hariho indirimbo yawe irikira bice biracika uheruka kuturekurira vuba cyane yitwa Narihenze. So niyihe message washatse guha abantu bako barakurikirana irya ndirimbo? Yeah, merci beaucoup. Mu bisanzwe mu ndirimbo yanje akeshi message ndetse n'ijya ya mbere kubera ko Sinihenze n'indirimbo yanje ya kabiri ndetse ni ya mbere ucu usanga ari indirimbo ziri hafi na hafi ni nka message nashatse gukompleta yo ku ndirimbo ya mbere. Ariko muri rusangi kwari kumva ko nshaka gutanga ubutumwa bwo nimba ufise umukunzi wawe kumva umuryoherewe ukumva ko kuba umufise hari ikintu kinini byamaze mu buzima bwawe niyo message narishaka gutanga. Yeah. Genre washatse guhanura iki abantu bari mu rukundo kubera yuko uko turiko turabibona inkundo zino misi zo muri kino gihe ubona umenga iriya insano vapaya genre murakundana ukamva ama deception muri make ni menshi uretse no mu rukundo gusa nabubakanye ingo nyinshi ubu unya hariko haraba ama divorce menshi cyane ateye ubwoba murubakana amezi 6 umwaka ukumva ngo divorce ibiki nibiki rero wewe nko kumpanuro washatse guha abakundana ni yihe canke ubona ivyo bintu vy'ama divorce biva huki canke ivyo bintu byo kubona ngo ubu mutipe turi kumwe tukundanya amezi 2 ndwi zingaye ngo turahebanye ayo ma deception ugerageje kwihweza wibaza ko bava kuki? Yeah, ni already isi hari ukuntu ubu yarahindutse isi sinzi ko ari kuryoha cyane canke ari kubiha cyane biratuma abantu bagenda barabona ibintu byinshi donc bagatuma inzira bariko barafata donc d'une part ou d'une autre bagaca bashaka kuhokira bivanye niyo bariko barashaka kugana basanze umenga hari hasosa cyane kurusha handi ndashaka kuvuga ubutumwa kuri abo bantu ntabwo ari byiza. Umuntu arakwiye gutungwa n'utwo afise nimba ari dukeye ntucubona abafise twishi kubera utwo dukeye peut-être nitwo mwarimo kwiranye. Nashaka kuvuga rero ivyo bintu nimba ari deception nimba ari kwayekwa no kudategurana no kuvuga nimba mukundana umukobwa ategura umuhungu ategura umukobwa hanyuma hajya mu bisanzwe mu rukundo haba harimo competition. Nimba wowe nk'akarorero uri umukunzi wanje nkaba koko ntakunezerererwa nkaba koko ntashobora kukwereka ko bisa agaciro peut-être abaje bakakwereka agaciro karuta ko ndaguha barashobora bagatwara. Ni just kumenya ko turakwiye gutegurana nkavuga ati nimba ndagukunda reka ndakwereka agaciro karuta akumwe wese yovuga ngo akunyibe yogerageza bikanga. Yeah. Thank you. Ndibaza bako baratwumviriza bariko barumva izi mpanuro uri kuratangana cyane ko ari impanuro z'inkona mutima. So Fabrino, none wewe winjiye muri game y'umuziki ryari watangiye gukora umuziki ryari?
gukora umuziki rero je ni birefu sana. Natanguye gukora indirimbo bon apart from ibintu byo kuja muri studio natanguye gukora indirimbo ndi muto cyane. Je me souviens nari mfise imyaka 9 niga mu wa gatatu primaire. Narakoze indirimbo yanje hajya twagenda nko kuririmbira amanota mu ishuri warasanga ngiye ndaririmba indirimbo ziwanje numva n'ibintu birebire. Hanyuma muri 2016 niho nahuye n'umupapa nkunda cyane yarambujije kumuvuga mu izina. Yarakunda bon kumbona ndiko ndaririmba agakunda tara yanje akavuga ati shampungu ndagufashe. Uwo mupapa yari n'umu Adventiste by the way, nta nivyo yakora ivy'imiziki mbwa yaravuga ati ndabona ko hari ikintu uzova mu wewe, acarama ibihumbi 30. Sasa mai 30,000 avuga ati jewe vraiment ndumva ko wewe hari ikintu ndakubonamo akira ya mahera ntavyo nkunda ivy'imiziki canke biki mugabo ndahisemo kugufasha gusa ntuzovuge ngo ni naka wegenda wikawukira cyane. Agenda rero muri studio mu Kayanza, muri studio to High Melody Production. Ndamushimira cyane Vianney Pro twarakoranye neza, iyo ndirimbo yarageze kure hashoboka. Mais malheureusement no kuvuga muri ico gihe ndabibamwo nkora umuziki kubera icyatumye kimumotiva angarutse gatoyi. Uwo mupapa yemeye kundihira ayo mahera yagenda abona ubuzima ngenda mbayemo bw'umuziki kubera ko yari hafi n'ishure niga ko akabona ingene bivanye kubera hari gihe bene bijya ibintu byo kuririmba nko mu ishure ndamutse ntaririmbye indirimbo ziwanje. Hari gihe naririmba indirimbo yitwa Anita benshi barayizi. Anita wangu narayikunda cyane bena nibebe yaroza muhanda nkazikunda cyane ndaziririmbye mu ishure. nukuvuga bapfa kuba bavuze izina ry'iwanje abanyeshure baba bari ku yandi mashure baza barashwa baduka baje kumviriza mbona ririmba ugasanga ndaririmbye nka True wa Foi. Umwarimu yitwa Adere cyane ni warabyibuka nawe yari umugenzi wiwe barabona rero ko ari ibintu byo babindemo rero nkekari byo byatumye bimotiva. Rero no kuvuga iyo ndirimbo mba ndayikoze irakigwa neza mbona ko kabisa ibi bintu ari byo kubandanya. Ariko kubera ko nari ndi ku ishure ndavuga nti kubera ko je nakuze mfise indoto zo kwiga kaminuza. Rero nkiyumvira nkavuga ati nifwa noja mu muziki cyane nari nkiri muto ndavuga nti bizohava bituma ntiga cyane kubera nashaka kaminuza y'u Burundi. Narabishaka cyane kandi naragerageje mpaka ndabikorera. Navuga nti reka mbanze ndindire kugira mbanze ntegure exeta neza hanyuma nzoce nkora umuziki nivuye inyuma. Niko iyo ndirimbo rero ntabwo yagiye kuri YouTube kubera ko ntabwo nari mfise n'abantu bon nakora umuziki basi mu bisanzwe kugira mpime. Indirimbo yari ifise iminota 5 n'amasegonda 57. Nkumva iyo ndirimbo kuyishira kuri YouTube nikibazo mba narayishizeko kuko iraryoshe sana nayo mugabo ntabyo nakoze. Ndavuga nti reka rero ni November mbanze ntegure amashure hanyuma ndayamaze niko kuca nayamariye mu Kayanza candamanuka rero inje kubandanya amashure hino. Ndaza ndabandanya amashure umwaka wa mbere mbanza kubera imbere yuko tuja kwishure kuri kaminuza y'u Burundi ndebaza benshi barabizi tubanza kurindira umwaka wose. Uwo mwaka rero ncanda ukubita ndiko ndaraba karere k'ibujumbura ingene kameze uko ndi mu Kayanza. Twebwe hariya twumva umuziki wo Plito ndi mu Kayanza twumva umuziki wo mu Rwanda. Rero ndavuga nti reka rero ni concentre kugira ndabe umuziki mu Burundi naho ingene bimeze. Uwo mwaka ndawukubise niko 2020 narabanje ndare ku mwaka wo mu wa mbere muri kaminuza y'u Burundi. Sinari bwamenye umwongo homa n'udahuma kuko jiyo ndi mu bintu mbashaka ko kote zose ziba ziri positive. Ndavuga nti reka mbanze ndeke ibintu byo kuja mu muziki kugira mbanze uwa mbere ndawumari niko kuca inja rero ni 2020 ko ndirimbo meze neza. Uciza na 2020 utwika uturira hagashanye na gatokombe kuba. So nkuko waroheje kutubwira uri kuriga kuri kaminuza y'u Burundi sivyo? Okay, none umuziki n'ishure bifatanya gute? Ubwo ntibishobora kukubangamira ku ishure bikakuderanja kuko kaminuza y'u Burundi ndabizi iragoye mwabantu. Ushobora kubifatanya gute umuziki n'ishure? Uriga neza kweri ntibikugerageza?
ya andiga cyane kuko ofete naho ntariko ndavuga ngo ndabyinjiremo cyane ubundi jama concert nagoma ndayagira même naranasohora n'indirimbo je naragira ama concert umuziki mu bisanzwe ntiwigeze uvuga ngo urabaye intambamye cyane ku by'umuziki mugabo kimwe gusa nanka kuvyinjiramo deeply because ari gihe usanga bije bitera ingorane ugasanga hariho kote iciyiba faible cyane naragerageza basi hose nkagenda bon paralleliza nkavuga ati aha gende neza naha neza nubu ndiko ndabikora kwishure biragenda neza umuziki uragenda neza byose ni programme donc ni question yo kwiprograma gusa none yuko tuzi umuziki mu bisanzwe urazimvye birasaba uburyo n'iki uburyo bwo gukora umuziki ucubukura hehe mu gihe atabindi bintu ukora atari ivyo nyene by'umuziki ukaburi n'umunyeshure ntibihora bikugora uburyo bwo gukora umuziki ubukura bon uburyo buragorana quand même ko ikibazo ca mbere umuntu agenda abwira donc muri bon sino mu muziki gusa muri côté financier ira hari ukuntu igoye cyane uri kurakora projet une fois utarosa abantu bagufinansa ça peut kuzanira problème rero mugabo ubu naragiriwe bakwe Agape Records iriko iramfasha ku ruhande rwa audio ariko video ni ya keso nyene yo kuvuga ati bon abandi bantu babona ko hariho ico no mara muri carrière no banabijemo kabisa ndabimerita ili peve kumfasha hanyuma nkabandanya carrière yanje niki kintu usaba abantu bako baradukurikirana canke abafana bawe bakunda indirimbo zawe bakunda ibikorwa vyawe ico ubona bugufasha nk'intererano kugira ngo ubandanye carrière yawe y'umuziki kandi igende neza mbo nkuko bisanzwe abafana bari mice kwishi hariho abagusupportinga mu buryo bucanke buriya nta mufana numwe twebwe dukumira uwari we wese muco ashoboye nico adusupportingamo for example bintu byo munaguhaye link my brothers and sisters ni modufashe yinjire mu kuko amamega n'ubundi ntacagabanuka winjiye muri link nimba ari indirimbo kuyikundisha uwundi muntu bikenewe nta nakimwe bigutwaye ariko s'il vous plaît turafise ikibazo c'ama finance miratugora cyane nk'ubu video ni kibazo cyane mugabo ndashimira cyane abantu bariko baranyitangira hari abantu bari kugwana urugamba ko indirimbo ya gatatu izosohoka ari video kandi ni sawa ni muri kandi rero ndafise akantu rero ndafise akantu sinzi ko murashaka tukababwira nibabanze bandike bagire muri comment oya ntacu reka turike ko banyoteza kababwiye ndazi baragakeneye ya bo mu bisanzwe abafana barakunda kumbwira ngo ndatevya gukora indirimbo kandi koko bikaba nkavyo kubera ko indirimbo meze neza yaramaze 6 mois narakora indirimbo ya kabiri ya sinihenze bitewe nuko naciye ngwara n'ubu akakanya tuvugana sindakira neza mugabo biriko biraza rero navuze ati iyo vide kumenga ndavuze uraza ikintu mvuze okay umwana w'ubwenge yumvira nyahaporo ndibaza so I think bamaze kumva akantu okay rero muri iyo empty place novuga ko hari ahantu hatagenda neza muri chaîne yanje ya YouTube ngiye kuha completa bon nzane EP wow ukoza ahantu nanje nari numva nshaka nyene gushika jean numva nshaka kubaza ukorera nyene urabona yuko abandi basita ubu bako barasohora ama EP ama album iki aho nawe ntavyo tubona tugire rero tuvyitege ryari abafana bawe gira ikintu batangarije bagire ati mu minsi munyitege ndumva tugira twaturi ya très bien rero nako kantu ni keza ako kantu mbajije bon cyane mugabo question hariho ibintu bavuga mu gifaransa arambabarira ko bavuga l'un propose l'autre oppose imana nayo dispose ivyo nibizigura ko nk'ubu hari gihe no bamvuga nti okay hariho umuntu yanyemereye amahera ya kugira nzo bishire mu ngiro akacagara hariho umuntu yangiriye ibi nibi nanje nkategura bikanka mugabo imana nimfasha
vuba ipira rekugwa ntana bon indirimbo nyinshi zirahari gusa mbanza gusohora video by the way indirimbo ya gatatu ni video kandi ni indirimbo nziza ni indirimbo nziza kandi ni oya ibindi navyo mvuga mugabo kimwe gusa ni vuba sinovuga umunsi kuko hariho challenges tugenda duhura zituma ugenda postponinga igihe uba wavuze then bakavuga ati wa mutipe no nta uko usanga utakaje credibility nanje shaka ko abafana banje mwama muri credible bantu banje tugumane mpaka gushika yeza garutse sawa matane none kuri wewe umuziki ufata gute ufata nk'akazi canke ubona nyene ni nk'ambiance tu reka umuziki ni diri muziki n'akazi ahubwo ni nka projet naramaze no kwelabora nkabona ko hari bon mu bisanzwe umuziki abantu benshi bakunda ko batubaza tubabwiye ngo nakazi ngo kuvuga iki ngo akazi ngo no ntabwo tuba dushatse kubivuga ngo nakazi kubera ari kubivuga gusa turabikorera kuja mu muziki no gufata kuko je deja nk'ubu je ndiko ndiga so kuvuga ngo no banobura ibindi bintu diplome ngiye kuyigira kuyishira ngaho business zigiye zitandukanye amaboko arakwiye no nije kuko ndi umuntu ntagayakazi meme nako kudandaza inyanya nako kugira ikino gakora muga kuba nahisemwe kudakora ivyo bindi no kubera ko nahisemo gukora uwo muziki hanyuma nzowukore hanyuma hazemo umusaruro ubu rero hezima ni ibintu niga biramfasha cyane kugira ngo umuziki wanje uzogende neza nico gituma muzobibona kuba mvuze ko arakazi muzobona amatunda azovamo none uri kurategekanya iki kugira ngo umuziki wawe uzogutunge ni gukora cyane no kupatienta ndi umuntu ufise patience kandi nkakora cyane nzokora discipline nyinshi kandi ndazi ko ni inzira ishika ngiye kuraba indirimbo zawe presque zose wazikoreye muri Agape Record mufitaniye contrat imeze gute oya nta contrat Clovis CEO wa Agape Records ni umuntu akunda tala sivyo arakunda abanyamuziki cyane kuburyo n'abanyamuziki benshi baciye mu maso yiwe benshi la fois passée benshi barabibonye na B-Face yamuhamagaye muri Happy New Year with B-Face umenga ariko aramushimira cyane n'umuntu arakunda tarabadi one bakwaye kwa benshi baciye imbere yiwe rero abonye ufise tara aragerageza kugufasha kugira expose abandi babona yuko hariho ikintu bokora kiruti cyo ariko arakora gucyo bagakorana rero nta contrat no gukorana nka famille gusa kubera ko yifuza ahantu ngera ntabwo novuga ngo hari inzitizi zo gukorana n'abandi shanke biki ni kesho gusa yo kugira ngo abandanya nyereka inzira coordination tuko nize ntambamyi uruhura nazo mu muziki intambamyi kiretse ko ari kibazo cyo kubura amafaranga atuma nkora imiziki ikaze kubita ama video ya danje ni ari na ndase home shine anguma je mfise ni kubona ko nkora umuziki uri ku rwego go hejuru cyane kuburyo nkora video nkavuga ati ahantu harimo ibi nibi nta ntambamye yadanje kuko indirimbo zanje zakiriwe neza ama media ama radio arazivuza abafana baranyakira neza baranyankohaja mu bisanzwe nta challenges gusa ahubwo ndaziteguriye mugabo je ntazo novuga muri rusange ko promotion abo ndayisavye barayimfasha. Wow, so urashobora kutugirira akakapera gato yego ni sawa indirimbo bewasha reka ndabagirire inshasha ubuzima bwari bwaranyanyiye kumenya icyo ndivyarananiye imbere y'abandi beautiful kama mama beautiful kama mami umayuru kuno birahinduka nishe umwanya ndabareka fata banane ndekure ongumiru ande dari nudekone nagukunze mbona bikwiye sinihenze
sinienze baby oya sinienze hari ukuntu nari numva nanjye ko mana yanjye nagiye muri mudu umenga nijye wakora akaririmbira ko so Fabrino reka nagushimire cyane ku mwanya wawe. Merci beaucoup, ndishimye cyane, I'm happy. Therefore ndiko ndanavyerekana kuri kamera, ndaryohewe cyane kuba mwampaye ubutumire. Ndangiza nshima cyane ku bantu bari kumfata mu mugongo, harimo nyakubahwa Clovis. Imana iguhezagire mutama, ukora byiza, tuzoba kwama tuvyibuka. Abafana banje, groupe ya WhatsApp yanje baranshigikira cyane. Ndanabasaba rero abantu bose mwadukurikiranye mubandanye muja kuri chaîne yanje ya YouTube, wandika Fabrino BDI. Facebook na Instagram ndacabangiriye gatoye kugira nzi nta gufyina. Bamuraja kuri YouTube, Facebook naho nyene ni Fabrino Burundi, Instagram Fabrino Burundi. Ariko cyo nashaka gusaba nuko mu shiramo eforo mukaja no kuri chaîne y'aba bantu ni bubuja BDUSA. Yap. Burundi diaspora. Wagwa. Yap. Akuzuye ni kamuriko. Twe turakaze. Neza cyane. Cyuvuga ego. Twe turakaze. Yep. Gusa rero birashika diaspora, urabona uwo mwana shaka kana kuvuze diaspora ndabitahura. Ari indirimbo yitwa meze neza, bava yumviriza ndayigutuye umeze generalinde bizere rero cyane. Rero Imana namwe bahezagire cyane, ndabashimiye kuntumira. Nizere yuko n'undi munsi nitwagukenera utazotugora nk'uko uno munsi mwatubangurikiye, n'ikindi gihe ko muzoca mubanguka. Media ni ikintu gikomeye ku musani. Imana ishimwe ko babitahuye, hari abandi batarabitahura. Yes, bakunzi ba BDUSA rero nk'uko mwavyiboneye yari Fabrino aciya naransize sha Imana izoguhana. Behind camera yari Amos, kuri micro yari Brenda Kajor. Turabashimiye cyane, mubandanye mugira subscribe, mubandanye mugira j'aime, mubandanye mushiringa ibikorwa byacu mubikiragiza ahantu hose. Turabakunda cyane. Ciao ciao.